Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbake ngurukire kandi mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru ntaca cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se uhagarariye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'abagenero batandukanye ndetse bafatikanyije n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu batangaje amakuru yibanga ko hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ukaba ari umugambi wateguwe na Prime Niyongabo hafatikanyije na Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi bagenero batandukanye. Imije kandi kuri Evariste Ndayishimiye yoba agira aho ngiye mu gihugu cy'u Bufaransa bivanye nuko ngo uyu mugambi wamaze gutegurwa nabo bagenero kandi aravye nabi ashobora kuza guhura ni ivyashikiye umuperezida w'igihugu ca Guinea Bissau ariwe Embarayo. Turaza kubashikiriza byose ku buryo bw'idonido icatumye hategurwa uyu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Imije kandi mu minsi heze ubwo yiteguraga kujya mu nama yahuzaga abakuru b'ibihugu harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni bagira bahuriye mu gihugu cy'u Bufaransa aho bagira barabira hamwe mu nama yagarukaga ku mutekano wo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, ariko bivanye nuko yaciye yumva amakuru yuko hari umugambi wateguwe n'abagenero wo gushaka kumutembagaza, yaciye afata ingingo yo gusubika urwo rugendo giturumbuka. Aya makuru ajanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Ndayishimiye turabigaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido. Ni muje kandi ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo arabe ko yazo kwitoza mu kiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka 2027, ariko abagenero barahiye barirenga bavuga ko atazokwitoza muri ico kiringo ca kabiri. Ni muje kandi uramutswe igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo ndetse n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca barahiye barirenga bavuga ko kuri ubu ngubu ngo nabo bagomba kumutembagaza ngo kuko bamaze kubona ko intwaro ya Ndayishimiye ataco izoshikana ko abarundi. No mu yandi makuru, mbega byo bari biki mu by'ukuri vyabaye kuwa 11 Kigarama muri 2015 igihe havuzwe igitero ku makambi, hari benshi batamenye ivyari byo ndetse nico gituma twakubitiye iyo hakurya muri ejo heza tubazanira inkuru yo kwa 30 Mukakarubi umwaka wa 2024 kugira ngo musobanukirwe ivyabaye kuri uwo munsi ndetse n'imvo n'imvano. Ivyo navyo mu kanya turaza kubigerwa ko ku buryo bw'idonido tubandanye tubibashikiriza. Ico musabwa no kujya hafi y'imonesha kuri yanyu mukama mufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze mubandanya kubana mubona amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza. Nido orya makuru yacu reka tuyatanguriye kubiri ko biravugwa ko abagenero mu Burundi bakoranije inama giturumbuka ndetse baciye bategura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi muri abo bagenero harimo Prime Niyongabo uhagarariye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'uwahoze haramutswa intebe cyangwa se wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Gervais Ndirakobuca. Kurungu rero basoho itangazo bagabisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ubutegetsi bwiwe bwamaze gutembagazwa ndetse kuri ubu ngubu igihugu camaze kujya mu minwe y'ingabo z'u Burundi cyangwa se abagenero bamaze gufata igihugu. Nimuje kandi no mu misi yari yateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ubwo yagira yitabira inama y'abakuru b'ibihugu byagirago iyo nama yagira ibere mu gihugu cy'u Bufaransa, ikaba yari inama igira irabiramwe ku mutekano wari uhagaze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Iyo nama yari kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hakazamo perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'u Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba kandi yari kubirongowe na perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ndetse ikaba yari no gutumirwamo perezida wa Togo. Gusa bitunguranye cyane giturumbuka haciye hatwanguru Ndayishimiye cye yumva amakuru ko hari umugambi wateguwe n'abagenero n'abagenerali wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe, aca asubika urugendo giturumbuka.
ijanye na kudetanga muri Afrika biriko birabandanya bifata umurindi muremure aho baperezida bariko barakurwa n'abajenerali bivanye nuko batariko baratunganiriza abanyagihugu. Nene makuru mbega vyo bari wiki ivyabaye kwa 11 Kigarama umwaka wa 2015 igihe havugwa igitero ku makambi aho beshi batamenye ivyari byo ndetse nico gituma twakubitiye iyo hakurya muri ejo heza tubazanira inkuru yo kuwa 30 Mugakaro y'umwaka wa 2024 kugira ngo musobanukirwe ivyabaye kuri uwo munsi ndetse n'imvo n'imvano yavyo. Bivuye kukaranda k'amacakubiri yazingamitse imitima y'abarundi bamwe hari aho ndetse hamwe aho bamwe bikwegera akarambaraye. Ikibaje nuko kandi hari abatahakura icigwa ngo bahebe ngo bahahe kuko imitima yaguye ingese. Igiteye agahinda kurusha ibindi nuko izo nkwezi z'akaga zikwegera neza n'inzira karengane akagira ndetse abagwa mu mporero y'ubegito bw'abaskera haha mu ntahe y'umwe mu ntwaza ngabo mu gisirikare c'u Burundi yahoze agwana mu muhari CNDD-FDD aremeza ko mugambwe uri mu Rwanda FPR Inkotanyi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bafise uruhara rukomeye mu buzima bw'urugamba bwa politike ya CNDD-FDD. Yatubwiye kandi ko burongozi bwa CNDD-FDD n'ubwa FPR Inkotanyi bafitaniye umubano udasanzwe kandi umaze igihe kirekire atari ivyoroshe ko uhungabana kuko ngo uharagarariwe n'abagabo. Ibivugwa mu maradiyo n'ibimenyesha makuru ni ibisamaza abakunda gusamira hejuru nakare abavyinyi batamba uko zivugijwe n'abacuraranze. Abadatana mu ndagano ihungabana ry'umugambwe CNDD-FDD ryabaye kwa mwaka 2007 ryarababaje cyane igihugu kibanyi cy'u Rwanda n'umugambwe uri ku butegetsi FPR Inkotanyi kuko kwari ukubona inzu y'umubanyi isenyuka waheruka kumufasha kuyiduza. Byabaye kandi ngombwa ko u Rwanda n'umugambwe FPR Inkotanyi bashigikira igihugu kibanyi bashigikira utwigoro twose tw'indongozi za CNDD-FDD zari zemewe n'amategeko kuko baremye baramenye ivy'inkinamico ya Petero Nkurunziza mwaka 2007. Iyo ntwazangabo yatubwiye kandi ko abanyamahanga bose babaye inshuti za CNDD-FDD byavuye ku butwari ubukerebutsi bwa Hussein Rajabu yari utumwa ko mu kwigisha no gukundisha imigabo n'imigambi y'umuhari CNDD-FDD. Benshi mu bava muri uwo muhari kandi bagiye baramenyesha ndetse baranamenyekana irya nino ni abarahuye umuco kw'izina ry'iyo ntwazangabo y'urugamba. Hamaze gushinga umuhari Forebo wari urongowe na Hussein Rajabu nk'intumbero shasha yo gushayura igihugu. Birumvikana ko abigeze gufata mu mugongo CNDD-FDD abarundi ndetse n'ababanyi batari guhingama ngo ugushigikira Forebo mu gihe indongozi zari zikiri za zindi nyene. Umuhari Forebo wari ufise ingabo zisanzwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kugira ngo bakinge Nkurunziza ntahave akoresha izo nzego mu kumara abarundi. Nkurunziza kandi amaze kubona ko ivyo atuma abajejwe umutekano gukora badabishira mu ngiro yaciye yiga uko akoresha urwaruka rwari rusanzwe ruzwi nabi mu bikibano arwambika umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ruje kumena amaraso ndetse no gukorera ayandi mabi abarundi bene wabo. Ico gihe kandi Nkurunziza yategekanya gushuhurira urwaruka rwiyita imbonerakure mu makaritsiye yitwa ko agwiriyemwo abatutsi mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo
abihoreye aho ndetse bashize inguvu nyinshi mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uru rwaruka rwa Nkurunziza rwabanje kujanwa muri amwe mu makambi ya gisirikare yo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo rwigishwe gukoresha ibigwanisho byaheruka kugurwa mu gihugu c'Uburusiya, ndetse akaba ari navyo vyari byakoreshwa mu kumara abanyagisagara. Ivyo biremezwa kandi na bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza abantu n'ibintu bava mu ntara zegereye igisagara ca Bujumbura, aho bavuga ko bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara za Kayanza, Bujumbura Rurale, Muramvya ndetse na Gitega babategeka ko bunguruza ku ngufu kandi ku buntu imigwi y'izo nsoresore babajana mu gisagara ca Bujumbura. Uvyase nawe ingendeshwa yiwe ikaba itasubira koroherwa gukorera muri ico gisagara. Uwo mukenyuro wa Petero Nkurunziza mu muhari Forebu barawumenye, niho naho higwa uko bokingira abanyagihugu ndetse bo muri izo quartier Nkurunziza yashaka kumenamwo amaraso. Amakuru adushikira kandi avuga ko uburongozi bw'umuhari Forebu bwaciye bufata ingingo yo gutegura urwaruka ruva muri ayo makartier yariko arahigwa kugira ngo rwitegurire gukingira ababo. Izo nteguro zo kwigwana ko ku banyagihugu bava muri izo quartier zariko zirategurirwa akabi na Nkurunziza, byasaba ko ziba mwibanga ntangere kugira ngo abo kwa Nkurunziza ntibabice nikanda. Mu nama y'umuhari Forebu bapfunditse ko vyoba vyiza ivyo bikorwa bibereye mu kindi gihugu kandi bikagirwa ari ibanga rikomeye. Amakuru avuga kandi ko babanje kwiyumvira ko vyobera mu gihugu ca Kongo, ariko baza gusanga ico gihugu ari ikirimbiro vy'ubugwi bw'imbonerakure za Nkurunziza, bitokoroha ko ibikorwa biba mwibanga. Ikindi naco basanze abategetsi benshi muri Kongo barakongataye mu kurya ibiturire atabanga bari bubike habonetse uwabacisha ifaranga mu maso. Bariyumvire kandi igihugu kibanye ca Tanzania ko cyo bafasha, ariko kandi basanga Tanzania boba ngo bayikoresheje amakosa akomeye kuko yari isanzwe ariyo musifuzi mu bibazo abarundi bagiye baracamwo gufasha uruhande rumwe, ngo byari gusa nuko ihengamye. Bahavuye bahuriza ku gihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo bishitse kemera arico coba kigereye kuko ngo ari urutumwa ko mu kugendera ibanga. Uburongozi bw'umuhari Forebu bwahavuye buhitamwo Hussein Rajab ko ari we yoseruka akaja kuvugana n'uburongozi bw'ico gihugu akabasigurira uwo mugambi kugira ngo bemerere kubafasha. Wabaye mwiza aba mwiza. U Rwanda nk'uko rwafashije umuhari CNDD-FDD n'indongozi zawo mu rugamba rwo guhabuza demokarasi, bamaze kubona ya ndongozi nyene ya CNDD-FDD igarutse kubasaba ko boyifata mu mugongo, ntibakibagujwe, baremeye kwakira ivyo bikorwa. Uko Nkurunziza ni ibinyamaraso n'ibinyamaraso vyiwe basongora imikaka yo gushihagura abarundi, niko kandi ku rundi ruhande intwari zategura imitwe n'imitima y'abarundi kugira ngo bazokwihagarareko kandi bigwaneko. Mwibanga ntangire rero ibikorwa vyararangiye. Umuhabuza bikorwa umukuru Hussein Rajab aratanga impanuro ngenerwa ko zizofasha abaronkejwe ubumenyi kwitwara neza bamaze gusubira mu babo. Isoko ryacu ryatubwiye kandi ko bivanye n'ingene ibikorwa byose byari bihagarariwe n'abagabo bijunja n'ijambo, nta gikorwa na kimwe kitagenze neza.
yavuze kandi ko vyari bishemeye kubona abarundi mu budasa bwabo basenyera ku mugozi umwe mu kwitegura guhangana n'umwasi wabo Nkurunziza. Aremeza kandi ko ukuntu yiboneye ibikorwa bikomeye nk'ivyo bija mu ngiro mu buryo bworoshe ari icemezo ko abarundi bagiye hamwe boshitsa igihugu kure gushika aho isi nayo ngo itamarirwa. Umunsi w'intibagirwa. Abo kwa Nkurunziza bamaze guheza imyiteguro, hateguwe uko bohera kugandagura bamwe mu basirikare barabwa nabi mu butegetsi bwa Nkurunziza, bagahereza kubaba muri iza quartier. Ayo makuru kandi uburongozi bw'umuhari Farebu bwarayamenye nk'uko vyari vyategekanyijwe, vyaramenyeshejwe bamwe bava muri za quartier bategurwa. Nk'uko amakuru abivuga, abo muri Farebu baratangajwe n'inyishu bahawe inyuma yo kuburira abari kugingira zirya quartier, nk'uko bivugwa na bamwe mu basirikare b'igihugu. Bakongera kandi bakaba mu muhari Farebu bamaze gutanga ubwo butumwa, bagiye kumva ko ngo bamwe bava muri za quartier batanguye kuzana imvugo z'amacakubiri, ndetse bavuga ko ngo badashobora kugendera ku mategeko y'umuhutu kandi w'umuswahili ava muri CNDD-FDD, aho rero bavuga Hussein Rajab. Babandanije bavuga ko bobo nk'urwaruka rw'abatutsi intego yabo ari ukurwanya CNDD-FDD n'abayo bose n'igisanira cayo cose iyo bava bakagera. Nk'uko amasoko yacu abandanya bivuga, ngo hoba hari kandi inyigisho z'amacakubiri zahawe urwo rwaruka bikozwe na bamwe mu bahumure biyita imboneza z'abatutsi tumaze igihe tubabwira. Bamaze kuvuga ivyo kandi baciye barahira bararengwa ko ataco bagifashije, bavuga ko bavugana na ntaco bagifise bavugana na Hussein Rajab ndetse n'abiwe. Bababwira kandi ko bogenda bakirwana ko nabo ngo bazokwimenya. Kuri karigunguza bose baciye babwirabwirana ko atawohirahira agira ico akorera ku vyo basabwe nabo muri Farebu kugira ngo Rajab abanze ahure n'ingorane, kuko ngo bibwiye ko yabashaka ko ubufasha. Nk'uko vyama mu bikorwa vyiwe, ibanga nico gikuru gusaba urwo rwaruka kwicara ku birindiro bikingira za quartier zabo, yari ineza yabo nubwo batari bazi impamvu babisabwe, ariko kandi kubera inzigo y'amacakubiri bari kwegeye. Muri Farebu bobo bakoze ivyabo, abo basirikare bategurwa kwicwa bunyamaswa, bahawe itegeko ryo gukinjura bakagenda batwaye ivyo bigwanisho Nkurunziza yari yaguze mu Burusiya. Ibigoye itwara ngo babiturire uza bitega bamwivune nk'umwase. Muri ivyo bikorwa kandi vyiswe ibitero ku makambi y'igisirikare byo kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015, haraguye urwaruka rwishi rw'imbonerakure. Ivyo biremezwa n'abagiye guhamba mu binogo rusange mu Kamyosha, bavuga ko babonye ibiziga vyinshi by'urwaruka rwari rwambaye imyambaro y'abajejwe umutekano. Kubw'agahinda n'ishavu ryinshi, abacitse kw'icumu bafashijwe na bamwe mu bapolisi ndetse no mw'iperereza bashwaye za quartier basanga ruyitaha, bakora amarorerwa nk'ayo twabonye abandi twumvise. Bamwe bategekwa n'abajejwe intwaro kugira bunguruze zambonerakure zamanuka i Bujumbura, barasubiriye bategekwa kudugana abica bacitse kw'icumu. Niho bamenyeye ko hari abapfiriye muri vya bikorwa vyabera mu makambi, kuko zimwe mu mbonerakure zagenda zirarira, izindi zizuzuye agahinda bicuza icatumye
ngo bashiramwo icatumye bashiramwo bene wabo abavyara canke abandi bafise ico bapfana kuko bari bahenzwe ko ari akazi karimwo amafaranga bagiye gukora. Amakuru avuga ko kandi mu bashoboye gutaha umwe wese bamutekereye ibihumbi 200 vy'amarundi. Abari bajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura bahawe itegeko ko bohamba ikivunga abapfuye bose kugira ngo binyegezwe ko ngo bapfuye harimwo urwaruka rw'imbonerakure. Ku bw'isoko ryacu ibikorwa vyari vyagabuwe mu mice ibiri. Ingabo z'umuhari Farebu zari zahawe igikorwa co kwegeranya ibirwanisho vyari kuzokoreshwa mu kumara abarundi bakagenda babijanye. Nayo urwaruka rwo muri za quartier rwari guca ruryamira akatsi kugira ngo imbonerakure zije kubatera bazivune. Gutyo umugambi wa Nkurunziza ukaba uruhombo rukwiye. Ariko kandi kubera inyigisho mbi z'amacakubiri vyatumye abari gucungera za quartier babifata minenerwe bibwira ko ari ari uguhasha Rajabu nabiwe. Ariko kandi kubera kubera bwa bumwe bw'ubucaramanantebe solidarite negative kurangwa muri abo banyamacakubiri kuba baratanye mu rudubi babigize akamizwe n'ingoma kuko batokwikura agashambara. Ariko kandi kugeza n'ubu hari abatarahaha barahira ko Hussein Rajabu nabo bakorana bogira ico bamariye Uburundi barose akaryo bosubira kubitaho kubera kumva izina ryiwe bikagwaza umusonga w'injamye. Abahanuye Rajabu kwirabira hejuru bisunze ko atamashimwe y'uwutabaye abahanuye Rajabu kwirabira hejuru bisunze ko atamashimwe y'uwutabaye uwutamutabaje uca witwa nyamwirarika. Bityo rero ngo bagufata nkaho ataco wogira ubamarire. Ngiyo rero ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kwigenekerezo nyene rya 11 muri uwo mwaka. Ya rero ikaba ari intahe y'uwayitwegeranirije, ikaba rero ari intahe yabaye kwigenekerezo rya 11 Kigarama mu mwaka wa 2015. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twako turashikiriza kuri iyi saha. Dusozere ngaha turaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.